Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bahimbi kwikena mu mpande zimwe z'isi ikaze mana makuru twikubwira amakuru ariko avuga ku isi muri kano kanya muri aya makuru yacu turabwira amakuru y'intambara iri kuyoboza igihugu cya Ukraine n'Uburusiya ndetse muri aya makuru turabwira havugwa mu Bwongereza hariko hategura ibirori byo gushimira Nseka umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth wa kabiri yitavye Imana muri ku kwezi ndetse turabwira muri aya makuru n'amakuru avugwa mu gihugu cya Amerika turabwira n'avugwa mu Bushinwa kaze ni muri aya makuru. Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bahire tubisabwira sabone cyangwa subscribe hamaze kwikora namwe turabashimiye cyane gose mukomeze kudushigikira kaze muri makuru yacu rero nkuko twari tubabwiye twegeye kuyahera ku ntambara iri kwihuza igihugu cya Ukraine n'igihugu cy'Uburusiya tukaba tugeze mu kwezi bw'indwi intambara Uburusiya bwatangije igihugu cya Ukraine iyi ntambara Uburusiya bwise special operation itanguye intambara rero bikaboneka ko none munsi itaragira n'isinya nimwe yo kuba intambara yo hagara rero mu kuba igihugu rero cya Ukraine kikaba hacatanguye kugaruza ibisagara bimwe igihugu cy'Uburusiya cyakimaze gufata mu kwezi guheze aho biboneka rero ko igihugu cya Ukraine gifise inguvu nyinshi muri kino gihe ugereranije n'Uburusiya mu karere intambara ziriko ziraberamo kaze muri no makuru twikubwira rero mu kanya uko byifashe ku rubuga rw'intambara hariya mu burengerazuba bw'igihugu cya Ukraine kaze muri no makuru. Mutiyero zifashe guteka urubuga rw'intambara rero ku rubuga rw'intambara birakomeye cyane gose intambara zikomeye zikaba ziko zirabererewe intambara ikomeye cyane ikaba iriko ibera mu karere ka Kharkiv rero niko biboneka ko gakomeyemo cyane gose imirwano aho rero igisirikare cya Ukraine ndetse n'abo masenari bafashanya n'igisirikare cya Ukraine biboneka ko bafise inguvu nyinshi cyane gose ni nyuma yaho Amerika n'Ubwongereza ndetse n'ibihugu bya Buraya byongereje ibigwanisho byinshi cyane gose bakaba barahaye ibigwanisho bikomeye cyane gose igihugu Ukraine n'amasenari bafasha igihugu cya Ukraine ndetse bakaba baranigishije n'abasirikare benshi nkuko twagiye tubabwira ko abasirikare benshi cyane gose bariko baronka imyimenyerezo mu bihugu bya Buraya ndetse bikaba bivugwa ko muri abasirikare bahabwa imyimenyerezo mu bihugu bya Buraya ngo barazananye ku rugamba n'abandi basirikare bavuye muri bino bihugu bya Buraya rero bano basirikare bakaba babafasha gukoresha bino bigwanisho bikomeye cyane gose igihugu cya Ukraine cyahawe na bino bihugu by'uburengerazuba bw'Uburayi kubera nubwo abasirikare ba Ukraine bavyikijwe ntabwo narayibonye by'ukuri bari bafise uko bakoresha bino bigwanisho bikomeye cyane gose bikaboneka rero aho muri kino gihe ko igisirikare cya Ukraine gitanguye kugaruza ibisagara mu maharoke igisirikare cya Ukraine kamenyesheje ko no mutsi kimaze kugaruza ibisagara hafi 12 byose igihugu cy'Uburusiya cyarafashe mu karere ku burengerazuba bwa Donbas region hariho igisagara kinini bavuga ko bamaze gufata n'igisagara cya Izium ndetse n'igisagara cha Kisone naco nyene kivugwa ko kimaze gusubira mu minwe y'igihugu cy'Uburusiya ndetse ku munsi w'ejo rero President Zelensky akaba yarishikiye muri kino gisagara ca Izium aho rero yagendeye kuraba abasirikare b'urugamba bamwereka uko basanze bameze nyuma yaho igisirikare cy'Uburusiya cyari kimaze iminsi cyo kigenzura kano karere abasirikare b'Uburusiya bakaba baravuye muri kano karere bahavuye basa n'abahunga ariko n'igisirikare cy'Uburusiya kiba cyamenyeje ko cakuye abasirikare muri tuno turere rwose ngo kumva hazo gusubira zo kwitegura akongera gupanga urugamba neza rero ngo ntabwo Uburusiya bwemeza ko ari gutsindwa ahubwo menyesha ko ngo ari strategy bwakoresheje kugira ngo busubire bwongere kwitegura rero igihugu cya Ukraine kikaba kirigina intsinzi yo muri tuno turere kimaze kongera gufata ndetse amadarapo y'igihugu cya Ukraine kaba yarongera amanika amadarapo y'igihugu cy'Uburusiya yaramanitse muri tuno turere twose araturirwa aho rero yaturirwa ndetse bakayatambira ko handi rero bakagira ibitambara bagendana abasirikare ba Ukraine rero bavuga ko batsinze umwasi ndetse bakaba namenyesha ko bagomba gutsinda umwasi wabo ari Uburusiya igisirikare cy'Uburusiya aho ari hose ko bagomba gufata ibisagara byose igihugu cy'Uburusiya cyafashe mu gihugu cya Ukraine bakabigaruza maze rero ngo bakigina intsinzi yo kuri turabwira rero ku ruhande rw'Uburusiya nako uko byifashe muri kano kanya. Nubwo rero hemeze gutyo igisirikare cya Ukraine cigena intsinzi ibisagara kimaze gufata ibino bisagara bika igisirikare cya Ukraine cyarafashe by'ukuri etamigwano ikomeye cyane gose ihabereye kubera abasirikare b'Uburusiya bategetswe kuva muri buno burere ndetse basa nuko bahunga mu gihe bava muri tuno turere bakaba batagwanye cyane gose n'igisirikare cya Ukraine rero ibi abashakashatsi n'abahinga mu by'intambara bakavuga ko igisirikare cya Ukraine kitogiye kiyamire ngo cigine intsinzi iyo
muri kano karere na cyane ko igisirikare cy'Uburusiya kitagwanye cyane muri tuno turere cabaye bwareke tuno turere. Igisirikare cy'Uburusiya rero n'ubu cakomeje gukora ibitero uno musi igisirikare cy'Uburusiya kikaba cahinduye aho cahora gikora ibitero kikaba cakoze ibitero mu burengerazuba bw'igisagara ca Kharkiv ndetse kikaba neza ibitero vyakozwe mu gisagara Perezida Zelensky ubwiwe asanzwe avukamo ndetse rero aho muri kino gisagara amazu menshi yaturiwe n'amamisire y'Uburusiya ndetse n'ibiraro byo muri kano karere bikaba byaturiwe n'amamisire y'Uburusiya. Aho rero biboneka ko igisirikare cy'Uburusiya kiriko coba kigomba gutera ibindi bisagara ndetse icoba cavuye muri kano karere ka Kharkiv kugira ngo kijane ibitero mu bindi bisagara. Nka kino gisagara rero bateye no munsi kaba ari gisagara batari bwigire bateramo kuva intambara yatangura. Ntawe uzi ko igisirikare cy'Uburusiya iko kirabigera mu kwihora na cyane ko igisirikare cya Ukraine kimaze kumenyesha ko arico cakoze ibitero byabereye mu ntara ya Kharkiv ndetse ibitero bikaba byahitanye haba depo y'ibigwanisho by'igihugu cy'Uburusiya mu gihe bano basirikare bakene bari banse kumenyesha ko hari bakoze kino gitero. Turabandanya nana makuru yacu tubabwira ibindi ko bifashe mu rugamba nyene. Tukinyere rero mu ntambara mu gihugu ca Ukraine nubwo rero igihugu ca Ukraine kimaze gufata ibisagara igice kinini ya n'ubundi c'akarere ka Donbas muri rusange kaba kigenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya akarorero nk'intara ya Mariupol ndetse n'intara ya Crimea n'intara ya Luhansk na Republic na Luhansk ndetse na Donetsk Republican zose zikaba n'ubundi zigenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya ndetse rero igihugu mu ntara ya Mariupol igenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya ijana ku ijana. Abanyagihugu rero bakaba umunsi w'ejo barinje inzu nshasha zubatswe amaparatema yubatswe n'abasirikare b'Uburusiya. Turabwiye ko igisagara ca Mariupol ariko kirasanurwa n'abasirikare b'Uburusiya. Rero ubu abanyagihugu bakaba barashikirijwe izo nzu umunsi w'ejo rero ikaba zino nzu ziboneka ko ziteye igomwe zishajije cyane rwose. Rero abanyagihugu baziyemo ariko biboneka ko badafise umunezero cyane rwose nubwo bagerageza kwerekana ko umunezero ariko twibuke ko igihugu cyabo nubwo bavuga ko bikuye kuri Ukraine ariko nubwo biruko igihugu cyabo kiracari mu ntambara ubwo rero nubwo bahawe inzu nziza cyane rwose by'ukuri nta munezero ushitse bafise na cyane ko hari ababo bahunze bari mu bindi bihugu ndetse bane nabo bakaba bari ku rugamba ku mugabane wa Ukraine. Rero intambara n'ubu atabuzi neza aho izorangira. Turabandanya nana makuru yacu. Tuve rero muri intambara iri kwirahuza Ukraine n'Uburusiya dusimbire nyene hakurya mu gihugu c'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya akaba yafashe urugendo rwamwerekeza muri Azerbaijan aho agiye guhurira na Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa ndetse akazobere n'abandi bategetsi bo mu karere k'uburengera zuba bwa Aziya. Aho rero ino nama y'ubutunzi ndetse yitabiriwe kandi n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuhindi Narendra Modi nawe nyene rero akaba azobonana azitezwe ko azobonana n'abo bategetsi bose azobonana na Perezida Xi Jinping ndetse abonane na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Rero ndetse akaba harabaye amakritike menshi cyane rwose ko Narendra Modi atari kwitabira inama ndetse ikindi kikaba hacavugwa ku ruhande rwa Amerika nabo nyene bakaba barakrititse inama bavuga ko Xi Jinping nawe nyene atari kwitaba kugira ngo abonane na Perezida Vladimir Putin. Ariko rero bikaboneka ko igihugu c'Ubushinwa kidashaka kwerekana gatoya ko gishigikiye Amerika ndetse n'igihugu c'Ubuhindi naco nyene kaba gishaka kudashaka kwerekana ko gishigikiye Ubushinwa canke gishigikiye Amerika canke gishigikiye igihugu c'Uburusiya. Aho rero igihugu c'Ubuhindi coco cerekana ko kiri hagati na hagati. Rero Perezida Vladimir Putin akaba yashitse muri kino gihugu no musi aho yakiriwe n'abategetsi ba kino gihugu. Rero yaciye yerekeza haza kubera ibirori ivy'ino nama by'ino forum ijanye n'ubutunzi. Rero ibi kubonana na Perezida Xi Jinping bikaba bitekanijwe ku munsi w'ejo ariho bazogira umubonano w'umwiherero. Atabuzi rero bizova muri uwo mwiherero ntawuzi ko bazoganira ivyo gufashanya kuko cyane bivugwa ko Uburusiya bukeneye ubufasha bwihuta kubw'intambara ya Ukraine cyane bivugwa ko rero mu Burusiya ari bwo
byinshi ubu bukeneye kubera intambara ya Ukraine n'Uburusiya bavuga rero ngo Uburusiya burakeneye amadrone ndetse ngo burakeneye n'ayandi maburenyi ibi navyo rero igihugu cy'Ubushinwa akaba gifise ubwishingizi muri Amerika ikaba ifise ubwoba ko Ubushinwa ariko byose ko igihugu cya Korea ya ruguru ya Kim Jong Un yamenyesheje ko igiye gufashanya abuze gisirikare n'igihugu cy'Uburusiya rero nabo bakaba baravuze ko Uburusiya bugiye gutangura gukora ibigwanisho mu gihugu amaroketi mu gihugu cya Korea ya ruguru ikindi gihugu kivuga gufashanya n'igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Iran aho nacyo nyine kivuga ko cyahaye amadrone igihugu cy'Uburusiya kirakoresha mu ntambara muri Ukraine ariko rero kivuga nyine amakuru y'intambara ya Ukraine n'Uburusiya perezida Eduardo wa Turkiya akabamenyesheje ko ngo nubwo abanyamerika bariko baravuga ko Ukraine iriko iratsinda intambara muri Ukraine nyene mu karere ka Donbas ko rero ngo batokwibagira ko igihugu cy'Uburusiya igihugu gikomeye cyane rwose mu ntambara ngo ndetse gishobora guteza intambara ya gatatu ku isi yose rero ngo ntibasuzugure igihugu cy'Uburusiya mu bihugu barabire hafi cyane rwose ibyo Uburusiya bushobora gukora ngo hamwe Uburusiya bwobona ko bugiye gutsindwa Uburusiya bushobora no gukoresha n'amamisire umara canke bugakoresha andi mamisire ya kirimbuzi ashobora kurimbura ibisagara rero vya Ukraine binini cyane rwose rero Uburusiya rero ntawohita apfa kwemeza ko bugiye gutsindwa mu ntambara ya Ukraine havuga rero ko ariko baravuga ko Uburusiya butsinzwe mu ntambara ya Ukraine ngo bitonde cyane rwose kuko atawuzi ikarata Uburusiya buriko burategura gukina muri ntambara ya Ukraine turabandanya n'amakuru yacu tuvenga horo duce tugaruka ku Bushinwa ku mibanire y'Ubushinwa n'igihugu cya Amerika imibanire y'Ubushinwa n'igihugu cya Amerika ikaba yifashe nabi cyane gose inyuma yaho Nancy Pelosi umukuru n'amashinga amateka y'Amerika agendeye mu gihugu cya Taiwan Ubushinwa bwari bwavyamirije aho bwavugwa Ubushinwa ko kwari ukuvogerwa ku gihugu cy'Ubushinwa umubano ukaba wifashe nabi cyane rero gose aho rero bivugwa ko rero igihugu cya Amerika cyo kiriko kirategura ibihano bikomeye cyane gose bigiye gufatirwa igihugu cy'Ubushinwa naco reke bacavuze ko hamwe Amerika ngo hirahira igafatira ibihano igihugu cy'Ubushinwa naco nyene kizohita cishura bikomeye cyane gose aho rero igihugu cy'Ubushinwa naco kimenyesha ko kitazokwihanganira ibihano bishobora gufatirwa n'igihugu cya Amerika naco kizohita gifatira ibihano igihugu cya Amerika tubutse ko bino bihugu bibiri navyo bitunze cyane ku isi gose igihugu cya Amerika n'igihugu cy'Ubushinwa byose bisa naho bikenaniye cyane gose twabwiye ko Amerika ifise hafi trillion zirenga 20 z'amadolari y'abanyamerika bisoko ubutaka bw'Ubushinwa n'Ubushinwa nabwo nyene bukagira amatiriyoni menshi y'amafaranga yabo abitswe mu gihugu cya Amerika rero ibi umwe ashobora gufatira amahera undi afise ariko rero igihugu cya Amerika kikaba kinafitiye n'amadeni menshi cyane gose igihugu cy'Ubushinwa mu gihugu cy'Ubushinwa cyo amadeni gifitiye igihugu cya Amerika ntabuzi by'ukuri ko bizogenda ariko rero ngo Amerika igomba gufatira ibihano igihugu cy'Ubushinwa ngo kubera igihugu cy'Ubushinwa kibandanya gisotora igihugu cya Taiwan haninga karore ku munsi w'ejo aho igihugu cy'Ubushinwa cateye izindi za misile zaciye hejuru y'igihugu cya Taiwan ibiro bikaba biciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga imbibe n'ubutaka aho rero gutera abamisile igihugu cy'Uburusiya cy'Ubushinwa cyo kivuga ko gifite uburenganzira bwo gukora bino bikorwa byo kugerageza abamisile bagaca hejuru Taiwan ariko rero Amerika ikabona ko ari ukuvyora canke ari gusomborotsa igihugu cya Taiwan Amerika rero ikaba yaramenyesheje ko ku kikuzi icyo cyose ko izorinda igihugu cya Taiwan rero ibi rero akaba ari byatumye ko Amerika iriko irategura gufatira ibihano igihugu cy'Ubushinwa mu gihe igihugu cy'Ubushinwa ngo kitoreka ibyo Amerika hise agasomborotso cyo kubandanya gisomborotsa igihugu cya Taiwan aho rero n'igihugu cya Taiwan ubu congereje bije y'igisirikare kugira ngo gishobore guhangana n'igihugu cy'Ubushinwa mu gihe igihugu cy'Ubushinwa cotera kino gihugu cya Taiwan turabandanya n'amakuru yacu amakuru yacu rero tuyabandaniriza mu Bwongereza aho rero ibirori bikomeye cyane rwose biguma bitegurwa byo gusezera umwamikazi wa kabiri Elizabeth yitavye Imana mu ndwi iheze umwamikazi wa Elizabeth wa kabiri rero Bwongereza akaba biteze ko azokushingurwa ku munsi wa mbere itariki 21 za kuno kwezi rero abategetsi benshi cyane rwose bazokwitabira bino birori ndetse harimo na Perezida Joe Biden wa Amerika amaze kumenyesha ko azokwitaba bino birori rero ikiziga acanya kwigendera Elizabeth
Elizabeth Queen wa kabiri w'Ubwongereza kikaba carashikamwe i London mu Bwongereza aho rero hakiri mu ngoro ya katedrali mu Bwongereza rero abantu benshi baza baragenda kucunamira ndetse amadefile menshi y'igisirikare ndetse na Neville yo abasirikare basanzwe bigukira abwamikazi bw'Ubwongereza haguma baha mukuza barunguruza kino kiziga c'umwamikazi wa kabiri Elizabeth aho rero cajanywe ndetse kiza kiravanwa mu kibanza kimwe kujana mu kindi kugira ngo abanyagihugu baronke umwanya wo gusezera kino kiziga rero ni nkaho cavanywe nyene mu ngoro muri katedrali kijanwa muri amashinga amateka y'igihugu c'Ubwongereza ndetse kivanwa no mu ngoro y'inama nshinga amateka kirazunguruka mu bisagara abanyagihugu rero bari baye ku mabarabara kugira ngo barabe kino kiziga ndetse banagisezere ijya nyuma aho basezera umwamikazi wabo bakunze umwamikazi Elizabeth wa kabiri yatwaye hafi imyaka 70 yose igihugu c'Ubwongereza akaba nawe mwami kazi yatwaye igihe kinini cyane gose ndetse yanaranze cyane gose ubwanije n'abamwibanjirije imbere mu gutwara ubwami bw'Ubwongereza umwami rero Charles akaba ariwe aramutswa ubwami bw'Ubwongereza akaba ari umuhungu wa Queen Elizabeth mukuru akaba rero uwo ariwe aramutswa ubwami bw'Ubwongereza aho ndetse yamaze kwimikwa rero nk'umwami w'Ubwongereza akaba nawe azohagararira ibirori byo gufuba mama wiwe ku munsi wa mbere w'indwiza aho rero izo ari ibirori bikomeye cyane gose n'ubu rero tubutse ko ibihugu byose Queen Elizabeth bya Commonwealth yarahagarariye amadarapo n'ubu akigera hagati na hagati bunamiye umwamikazi Elizabeth ndetse n'igihugu ca Amerika naco nyene idarapo cyacu rikaba ryaramanuwe rigera hagati kugira ngo berekane ko bafatankanije n'Ubwongereza mu kunamira umwamikazi w'Ubwongereza na rero turangiriza amakuru yacu mwakoze mwese abakurikiranye mushikare kugira ibihe byiza Imana shikare kubazigama muzanye nabo banyu twibutsa kugira sabone canke subscribe kugira ngo amukomeze gukurikirana ibiganiro byacu n'amakuru yacu aca kuri channel yacu mwakoze